Ndire mbanze nshimire nyine icubahiro Mana mushobora vyose we yo yashoboye kudushoboza kugira ngo dushobe gutunganya iriganwa mpuzamakungu mwabonye ryatanguye neza rigaheza neza rugahera atankumbi zihabaye ko murazi ko kenshi akunda kwa masanganya akomeye Imana rero yadushoboje kugira ngo ntihagira amasanganya ritunganywe neza hanyuma rigende neza. Ubugira kabiri dushimire cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu dushimire cyane ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ugwaruka inkino n'imico kama kuko umuntu wa mbere adufasha mu kino gikorwa ni leta y'u Burundi. Igikorwa rero dukora ni gikorwa gitera iteka igihugu. Murabona ko tuzana abanyamahanga batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza kugendera igihugu cy'u Burundi hanyuma bakagendera n'intara zitandukanye z'igihugu. Ico rero ni ikintu twokwishimira kuko turaheza tukerekana ubwiza bw'igihugu cyacu ku mpande zose nidugarukira ahantu hamwe nkuko bikunda kuba mu zindi nkino berekana igice kimwe cyose. Twaravuye i Bujumbura turagenda Imwaro turava Imwaro turaje Gitega turava Gitega turaca Ruyigi turabandanya Cankuzo turashika Muyinga turaca mu kibira ca Ruvubu turaja Ingozi. Mwabonye ko twagarutse Igitega ejo bukera naho tuzoba dusubiye kandi mu ntara ya Bujumbura. Ico rero novuga nti ni igikorwa citeka. Ejo naho tukazoja mu Gishora aho tuzokwerekana ingoma z'u Burundi akaranga ku Burundi. Murazi yuko ingoma z'u Burundi ari zimwe ku isi kandi abanyamahanga bazikunda cyane. Hanyuma nongere ko kandi yuko uno mwaka twashoboye kuzana nibimenyesha makuru mpuzamakungu Canal Plus na TV5 bakaba baraje gukurikirana iri higanwa mpuzamakungu. Nta nkeka u Burundi kwisi yose iyo uva bukagera bagiye gukurikirana iri higanwa babone u Burundi babone intara zitandukanye z'u Burundi babone ko Burundi koko butekanye ari guca amahoro n'umutekano abene gihugu bidegayemvya bafise kwishira no kwizana kandi borohewe mu bice byose vy'imibano. Hama muti iri higanwa ryagenze gute? Nukuri ryagenze neza cyane. Turashimira ibihugu byashoboye kuza kwitabira rino higanwa tukaba tugiriye ko mbere dusaba mu bushikiranganje bwo bujejwe harimo inkino n'imico kama yuko bodushigikira nkuko bahora babikora maze tukarushirizaho kuko kuva mu mwaka uza tuzoba dutanguye isemo nshasha insemo yuko igihugu cy'u Burundi tugiye kugishira kuri calendrier kiranga minsi mpuzamakungu ca Federation Internationale aho buri mwaka ibihugu bizoza biraza guca amanota ngaha mu Burundi. Aho bakene kuja muri Jeux Olympiques bakene kuja muri championnat du monde bazoca mu Burundi naho nyene baharonderera amanota. Igiye ko ari higanwa rikomeye ritazoba rikitabwa n'ibihugu vya Afrika twari dufise ngaha gusa mugabo mu minsi iza turiteze ko n'ibihugu bitandukanye vyo mihingo ya Asia na Buraya bigiye kuza ngaha mu gihugu. Ivyo navyo ico bidufasha n'igiki nuko biterera mu butunzi bw'igihugu kuko abantu bari ngaha baza bazanye uburyo bakwiwabo bukaza ubwo buryo babazanye rero baraheza bagashikira abene gihugu batandukanye mu ntara zitandukanye kuko aho baca baragura ibintu barakenera ibintu bagaheza bagaterera mu iterambere ry'igihugu.